humura iyo mana izabiroranya ibyakubereye amananiza izabikuraho humura iyo mana izabiroranya ibyakubereye amananiza izabikuraho humura. Bega ico gikorwa cyo guhimbaza cyo cyatanguye ryari byaje gute kugira ngo wiyumve koko uri umuhimbaza Mana? Je kugira ngo bitangure guhimbaza ubwa mbere bwo natangiye guhimbaza nkiri mu nda mama. Wewe bigenda gute kugira ngo ukore mu gihe cawe nkiki muri generation nkiyi kugira ngo wumve yuko uhitamwe gukorera Imana? Byoba byarigeze gushika nk'umunsi umwe ukumva yuko wo bivamwo kumva yuko umenga nta avantage birimwo ntaco byungura? Byoba byarigeze kuba byo gushikira mu buzima busanzwe? Noja mu miziki nkaronka amafaranga ego, ariko nabonye ko ari ubuhombe ari vyisi ntaco byonshikanako, ariko nkoreye Imana ngashikana beshi kuri Kristo nohembwa imperira hari dasanzwe ibyacu birahari abakoreye Kristo bakambwira ngo warakoze indirimbo wararimbye ndumva ndahezagiwe nanje ico nicumba nkenewe naraje ngwaye ndumva ndakize bwa musi warimbye ya ndirimbo narumvise mpembutse nanje bica bintera kugira inkomezi gukora cane. Nabahe bagenzi umva yuko wewe utogendana nawe canke utokorana nawe? Uca mu bibazo abaguca intege abakuvuga abakuvuma ntibabura ngo nta ciza kiva mu mwana w'umuntu atari uko Imana imukoresheje, bisigura mu mwana w'umuntu ashaka kuvuga iciza atari uko Imana imugendereye ngo imukoreshe mu mucemo. Abantu begukiye bijana Gosper canke abaririmbyi mu by'Imana bakunda kuvuga ngo ntibakunda, nibyo? Ndabaramukije abakunzi b'Iciza Tv, tubifurize kuroranirwa mu byanyu no mu banyu, turabakunda. Kubw'ivyo rero twabazaniye umuririmbyi asanzwe aririmba mu bijanye na Gosper, ni umuririmbyi araza kwivuga uwo ari we wenyene, araza kubibwira byinshi, araza kubivuga, ariko ndabashimiye. Reka tubibutse gukora subscribe, sharing link, gupartager, commentaire zanyu turazishaka nkuko mwama mubikora, mukometse kudushigikira. Rero nkuko nabibabwiye ndi kumwe n'umuririmbyi umuhanzi mu bijanye na Gosper, nifuje cyane kuvugana nawe kuko yarampimbaye. Reka rero ndamuha umwanya ashobore kwidondora ivuga uwo ari we. Ndamuha ikaze. Ndabaramukije mwese, ndibaza muguwe neza mumeze neza. Ku mazina yanje nitwa Iciza Sandrine, akaba banyita Sandra Worshipper, nkaba mba mu ntara ya Rumonge aho bita ku Mugomere. Nkaba sanzwe ndirimba Gosper, nkaba kandi ndumuhimbaza Mana. Umwama bahezagire. Nkuko muvyumvise asanzwe ari umuririmbyi mu bijanye na Gosper kandi umuhimbaza Mana. Sandrine bamuzi nkande hano onye ku Mugomere? Sandrine jebanze nk'umuhimbaza Mana nk'umuririmbyi ego. Bega ico gikorwa cyo guhimbaza cyo cyatanguye ryari byaje gute kugira ngo wiyumve koko uri umuhimbaza Mana? Je kugira ngo bitangure guhimbaza ubwa mbere bwo natangiye guhimbaza nkiri mu nda mama, ko mama afise indanje yarahimbaza bituma nanje nkura mpimbaza, kandi kugira amenye ko mfise impano nakuriye ndirimba muri Pentecoste, ariko bivanye ko nabonye abavyeyi banje ba Methodiste libre kandi ntangwe gusohora indirimbo ndi muri Pentecoste bitanyorohereza, byatumye mva nja nkurikira abavyeyi banje muri Methodiste libre, bituma shiringa biranje abona nkora indirimbo ego. Tugiye tutaraja mu kiganiro cacu nyezina kubijanye n'indirimbo mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe usanzwe ukora iki? Mu buzima busanzwe ni kihe kintu ukora? Mu buzima busanzwe ndi umunyeshure. Uri umunyeshure. Rero tugiye mu bijanye no guhimbaza, byoba byaje gute? Ninde muntu urafise umuntu wavuga ati uyu muntu kumbure yaranyigishije ibijanye, kuko urabizi mu bintu byo kujanye no guhimbaza si nibaze yuko atari abantu bose usanga bafise iyo ngabire. Wowe ni urafise umuntu yakwigishije ku bukiri mutonya canke n'ibintu byakujemwe nyene urumva yuko wowe umuhimbaza Mana? Swati kuko benshi hari gihe usanga umwe avuga ati reka tumwigishe umwana azoba umuririmbyi, ariko hari n'uwundi muntu atarinda kuvyigishwa. Byaje gute?
jewe ntabwo navyigishijwe kuva nkiri umwana nararirimba cane bakambwira mwana kujya kuntu abantu bagenda baguhezagira uzokura ubu udasanzwe barampimigisha kandi ndavyizeye ko nzogera kure ku bwa Kristo ntawanyigishije vraiment je n'ingabire yakuriye muri jewe ego tuko turaba muri generation yawe mu runganwe rwawe ntibyorohera ku muntu kugira ngo ashobore kuba yo kwinjira mu bintu by'Imana cyane muri generation hunge n'ubungana wewe bigenda gute kugira ngo ukore mu gihe cawe nk'iki muri generation nk'iyi kugira ngo wumve yuko uhitamwe gukorera Imana? Ego murakoze cyane hama je kubganje ndazi ntibyoroshe muri generation yanje ariko ndi kumwe na Kristo byose biragenda neza ndi kumwe na Kristo bituma ni wandongora muri jewe kubganje sinoshobora ko ndo umwana muto ariko Imana ikiri muri jewe kirandongora kikanyereka genda ukukora uku berakarura abandi hanura abandi bica bituma nanje nkuru ku Imana igomba. Byoba byarigeze gushika nk'umunsi umwe ukumva yuko wo bivamwo kumva yuko umenga nta avantage birimwo ntaco byungura byoba byarigeze kuba byo gushikira mu buzima busanzwe ukumva yuko umenga nyene ibintu no biheba ntaco bimaze? Ego cyane ibyo byaranshikiye ku buryo nabona abantu tudasangiye ukwemera aribo barimba imiziki bakambwira wowe ufise impano wahisemwe kuririmba iz'Imana ntaco bizogushikanako ingo turimbana imiziki byarigeze biratuma niyumvira kuja mu miziki ariko Imana yarangaruye muri jewe kubera kakabuta Imana ashira muri jewe ntiyanyemereye ko ndabijamo. Utubwiye ko biba byarigeze kubwira ati kuja mu miziki kandi urabye amakonseri menshi y'abantu baririmba imiziki nibaza yuko umenga niho bunguka cyane ariko iyo uri kurakora mu makonseri y'ivy'Imana ukacura aba difference ihari ikintu ahanine cyane caguteye kuvuga ati jewe sinoja mu muziki n'icyayi? Icambere na mbere canteye nikiri muri jewe Imana yavuga yakoreye muri jewe hama ikindi naco narabonye noja mu miziki nkaronka amafaranga ego ariko nabonye ko ari ubuhombe ari vyisi naco byonshikanako ariko nkoreye Imana ngashikana beshi kuri Kristo nohembwa imperira hari dasanzwe ibyacu birahari abakoreye Kristo. Nakahe karusho umaze kubona mu guhimbaza kwawe akarusho kanini umaze gupuramo nakahe? Je kweli ndakabona kenshi benshi baranshika ko bakanshingira intahe bakambwira ngo warakoze indirimbo wararimbye ndumva ndahezagiwe nanje ico nicumba nkenewe naraje ngwaye ndumva ndakize bwa munsi warimbye ya ndirimbo narumvise mpembutse nanje bica binera kugira inkomezi gukora cane ego. Ni byiza cyane rero yo umaze kuba uri umuririmbyi nabahe bagenzi umva yuko wewe utogendana nabo canke utokorana nabo afete mu bijanye umuziki gospel n'umuziki kandi n'umuziki wisi n'umuziki ariko nikihe kintu uvuga uti jewe sinoshobora kugendana nabi imiziki nabiki imiziki yabisi nawe uri mu gospel ariko byose tubishize hamwe n'umuziki nikihe kintu uvuga ati jewe sinoshobora kugendana nabo kubera impamvu iyi ni bavuga ngo abataraganya ntibashobora kujana jewe nitwa umuhimbaza Imana sinokwifatana n'abakora imiziki ariko ikigeretse uko nigica gisigura ngo abarimba imiziki ce ndabigirwa hirya oya ndabegera nkabereka yuko natwe twebwe duhimbaza Imana dufise agaciro kadasanzwe nkabegera binakunda nkabayagisha kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ntiyaje kurondera abakijijwe birasaba ku buryo Imana yavuye mu ijuru igomba kurondera intama yari yazimiye natwe bisaba ngo ntitwegereze abakristo gusa twegereze n'abajya bazimiye tubereke umuco kugira ngo bashike kuri Kristo. Nibaza yuko igihe utanguriye kuririmba nibaza ko umaze gukora nka concert ama evenement ni evenement umaze gukora ukabona yuko nta musaruro canke byagenze ukundi ni evenement yabaye ukabona ko menga harabemwe akantu menga n'uruhombo ariko ataruhombo ni evenement umaze kwikora? Evenement agenda amaze kuzikora nyinshi cane
evenema mbona ngo nta musaruro buriho nigihe mba ndirimvye cyambere na mbere je nshira imbere nigihe mba ngiye guhimbaza nkataha numvise rumwe ambwira ati kweri numvise mpembuye umutima ico cyambere nico kizubwa mbere ku bugingo bwanje iyo hageze umwambwira ati kweri numvise mpezagiwe ico nico cyambere kandi kigerekeka ko kandi ndose n'amafaranga ndashima buze naho nkaba numvise iryo jambo nahembutse nakize birakwiye bakunda kuvuga ngo abaririmbyi abantu begukiye bijana gospel canke abaririmbyi mu by'Imana bakunda kuvuga ngo ntibakunda nibyo baya barakunda ariko ntabavuga ngo urumva ngo urumva ngo nakijijwe ibintu byinshi wewe kubgawo ubifata gute ibyo bintu byari byo canke ni by'ibintu by'irementanye nyene bavuga oya barababeshira vraiment abantu baririmba gospel barakunda kandi gukunda si bibi oya gukunda ni byiza ariko ikibi ni bijya bintu bibera mu gukunda si bibi ikibi ni bijya bintu abantu bakorera mu gukunda iyo umuntu akunze afise objectif afise intumbero afise ihangiro yihaye si bibi vraiment n'Imana iravyemera none tukubaza urakunze none oya vraiment je ndacara umunyeshuri sinkunze abanyeshuri burya nabo barakunda abanyeshuri nabo barakunda je vraiment kare naho rankunze ubusinkunze vraiment habaye ikintu byarashyitse muzi ko bibaho oya no twokundana iyo nagwara ko sinoronka umwanya nama mu repetition none gashatko baranagute ama repetition okay nibyo ariko atari byo ushobora kuba umenze turi imbere ya kamera abakunzi b'Iciza TV muravyumva ngo ntakunda kubera ko amashure wati ibintu byinshi ariko tugarutse muri gospel usanzwe uririmba indirimbo ziryoshe cyane sinzi ko bahaga kapera kamwe kwanza kugira ngo babanze baryoherwe kuko uzi kuririmba urukundo rutagira iherezo uramahoro ataboneka handi wambereye umukiza reka ngushire hejuru n'izina rikomeye rirengeye amazina yose yo mw'isi n'izina rikomeye rirengeye amazina yose yo mw'isi ni izina rikomeye rirengeye amazina yose yo mw'isi iyo ndirimbo yaje gute jewe iyo ndirimbo kwanza ugiye tuyikomboze itangura ngo kuva nakagenda nkabona narabonye izina risumba yandi mazina iryo zina ni Yesu Kristo umwami wacu yaje gute iyo ndirimbo n'umuntu yayikwandikiye byagenze gute oya je ntawe nyandikira kweri ndiyandikira yaje gute none tugomba kumenya uburyo yaje twatushobora kuba wararose twatushobora uburyo yaje mu ndirimbo igituma yanjemwo nabonye yuko umuntu ashobora kwizigira umuntu akavuga ngo nakanda mwizigiye n'umugenzi n'umunyamabanga wanje tukibagira yuko Yesu Kristo ariwe zina rikomeye rirengeye andi mazina yadukunze urukundo rw'akabura rugero urumva urukundo rudasanzwe niho yaciza muri je ndumva ko kuva nakagenda narabonye izina rirutandi mazina yose yo mwisi ushobora kwizigira umuntu akaguhemukira ushaka kwizera umuntu akagukorera ibintu atari byo rero mu gusozera ikiganiro cacu nakahe kajambo wabwira abakunzi b'Iciza TV bariko baraturaba nakahe kajambo akajambo ka mbere ndabashimiye cyane umwami abongera umugisha bamezagirire hama ikindi naco noterera nterera abantu dufatanya mu gikorwa cyo guhimbaza no gutazira reka tugikore n'umutima ukunze urashaka kugikora ukavuga ngo uri ugitangura nta nyungi hari inyungira hari ni bukebuke imbere yuko Imana ushika ku kintu ciza uca mu bibazo abaguca intege abakuvuga abakuvuma ntibabura
ngo nta ciza kiva mu mwana w'umuntu atari uko Imana imukoresheje bisigura ngo umwana w'umuntu ashaka kuvuga iciza atari uko Imana imugendereye ngo imukoreshe mu mucemo dukore n'umuti umwe tutabonye naka dukore tubikunze imigisha yacira hari n'imihezagira mbega nk'ahanye mu gisagara ca Rumonge ntaboba nk'abandi b'abajene baba bifuza banakubona ariko bakabura uburyo bagushikira bafise iyo ngabire yiwawe ariko bakiyumvira mbega je Sandrine twahura gute kugira ngo dushobore gukorana canke wewe nakaye kamotera abo bajene bafise nk'iyo ngabire canke nababandi bakiri hari inyuma nakaye kajambo babwiye abo bajene ico nabategurira nkababwira nibanyegere kugira ngo ndababwire twabiherewe ubuntu kandi tubitangira ubuntu n'amafaranga nsaba ivyo mfise ubinyene ko ari bike uko bingana ndabitanga kugira ngo bifashe n'abandi ndyoherwe icambere kindyohera ndaryoherwe umuntu ariko arahimbaza byaciye muri jewe namwigishije biraryoshe uko nicaye nkabona nakari karampezagira numva nguwe neza numva afise ibyishimo bidasanzwe reka duhe akandi karirimbo imbere yuko twinjira mu gusozera humura iyo mana izabiroranya ibyakubereye amananiza izabikuraho humura iyo mana izabiroranya ibyakubereye amananiza izabikuraho humura ibyo ubona nshuti yanjye uri kuracamwo bikuruhije bikunanije humura iyo mana izabiroranya ibyakubereye amananiza izabikuraho ibyakubereye amananiza imbere yawe humura uwo mwami yarabirangije humura iyo mana izabiroranya ibyakubereye amananiza izabikuraho humura mu gusozera ikiganiro cacu twitege iki muri 2022 ko umwaka uraheze twitege iki gishasha kugiye kudutegurira abakunzi b'Iciza TV 2022 vraiment mwitege ibintu bidasanzwe bishasha ngiye gukora muri style ngiye guhindura muri style idasanzwe tugiye gukorana cane abatarara ama video yanje bagende kuri Facebook bandike Sandra Oshripa barabona indirimbo zanje nkunda gushirako kuri Facebook naho nitwa igira neza Sandrine bashaka gukurikirana ibikorwa byanje umwama bahezagire reka dushimire abakunzi b'Iciza TV twongeye tunashimire Sandrine turagushimiye murakoze cyane namwe ndabashimiye turagushimiye ku mwanya waduhaye turagushimiye ku mpano utweretse abakunzi b'Iciza TV ka tubasabe muze mu supporting azi kuririmba asindirimbo ziri muri studio okay reka byivugirisha ufite indirimbo zingahe ziri muri studio ndafise indirimbo zibiri zirafise clip zazo ego imwe iyo humura niyitwa nizina rikomeye rirengeye amazina yose nizo namaze gukorera clip murashaka kunshigikira nije ndimenya nta manager mfise ariko ndi kumwe na Kristo biragenda neza manager wanje mukuru ni Kristo amen mumufashe abakunzi b'Iciza TV turasozera ikiganiro cyacu